muri ibyo mwamaravuga ngo nta nshuti noronka mwami Yesu Kristo ihwanye nawe natwe mwamara turavyibuka mwami turavyibuka mwami. Alléluia Je trouve Jésus le bonheur que le monde ne m'avait pas donné. À lui j'ai trouvé la joie que l'argent ne peut pas donner. La paix déborde mon cœur, mes copains n'avaient pas donné. Jésus, j'ai trouvé Jésus le bonheur que le monde ne peut pas donner. À lui j'ai trouvé la joie que l'argent ne peut pas donner. La paix déborde mon cœur, mes copains n'avaient pas donné. Jésus, tu es mon fils, tu es ma protection, Seigneur. Ton amour m'enveloppe, puis ta grâce me couvre. Que ta bonté envers moi est infinie. Tu es mon fils, tu es mon fils, tu es ma protection, Seigneur. Ton amour m'enveloppe, puis ta grâce me couvre. Que ta bonté envers moi est infinie. Ta bonté, Jésus. Que ta bonté envers moi est infinie. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es ma forteresse. Le secret du bonheur et de joie profonde. Oui, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse. Chanson d'amour, le secret du bonheur et de joie profonde. Oui, je t'aime et je t'aime à jamais, à jamais. Tu es mon refuge, tu es mon refuge. Tu es ma protection, Seigneur. Ton amour m'enveloppe, puis ta grâce me couvre. Et ta bonté envers moi est infinie. Ta bonté, Jésus. Que ta bonté envers moi est infinie. turagukomera amashyi mwami. Dukomera amashimana yacu arikwiye twongera amashimana maze kuvuza impundu tuyivugiriza impundu. Imana ibereye, n'Imana ikwiye gushirwa hejuru, n'Imana ikwiye gutazigwa. Numva nipfuza ko yumvira gato, mbega wowe warigeze kuremerwa mu buzima,
wowe warigeze kuba ufite ibintu bikugoye mu buzima bwawe hanyuma ukumva urarushe urananiwe umuririmbyi yaravuze ngo hahandi usanga uri mu gitanda wubitse umutwe mu biganza urira hanyuma Yesu akaza akakugira neza akagutabara reka kano kanya keza tuvyibuke bidutere gushimira iyo Mana yacu bidutere gushira hejuru iyo Mana yacu bidutere gutazira iyo Mana tuyivuge ko ari Imana twabonye tugirira neza yarabanye nawe iraguseruka kurwaye Yesu aragukiza yarabanye nawe araguseruka ko cyagiye wari wugarijwe n'ibyago bikomeye aragutabara yarabanye nawe igihe wari ufite igikorwa gikomeye cyane kikugarije mu buryo butangaje ku kazi ariko Yesu akaza akagushoboza kugira neza rero nakanya keza ko kwibuka muri Zaburi ijambo ryayo riravuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho ngo ntiwibagire ibikorwa byiza Uhoraho byose yagukoreye reka akanya twibuka ibyo Yesu yakoze reka akanya keza twibuka ibyo Yesu yagiriye neza ubuzima bwacu wibuka aho Yesu yagusanze wibuka urukundo rwiwe ruhorana nawe ibihe byose wibuka imbabazi ziwe zihorana nawe ibihe byose wibuka ukuntu Yesu yamaguserukako n'igihe atabagenzi cyangwa inshuti zishaka guserukako akakugirira neza yamadutabara akadusanga ahantu hakomeye n'Imana ikura kucyaha ikicarana n'imikomangoma reka dukomere amashyi yo Mana yacu tuyishimire tuyitazire tuyivuge ko ari Imana igira neza data turagushimiye kuri uyu mugoroba muri imbere avuga ngo Mwami Yesu Kristo kuri Imana yadutabaye ikatugirira neza dutoranye abakomeye ariko Mana nziza urakomeza Mwami Yesu Kristo abo wahamagaye uri Imana ishaka guseruka ikatugirira neza ikabana natwe turi babi ikatugirira neza igakiza imitima yacu inyuma y'ivyo Mana nziza ukaduseruka ukadutabara ugakura umuntu gucavu Mwami Imana ukamwicazanya Mwami n'ibikomangoma ugakura umuntu Mana nziza mu bucoce bwa Mwami Yesu Kristo ukamugira umuntu muzima umuntu yarageze kumvira Mwami Imana nzima data benshi muri twebwe basanze bagwaye Yesu aramwe Mana nziza abantu bahevye Mwami ukabagirira neza ukabakiza ndetse Mana nziza singwara gusa Mwami Imana ariko benshi muri twebwe Mwami Imana nzima arabatasinzira Yesu wasanze Mwami igihe kimwe bagoye bugarijwe mu Mana nziza Yesu bakorera igitangaza babona Mwami kongera gusinzira uyu munsi Mwami turavyibuka uyu munsi Mana nziza turi imbere yawe Yesu twibuka ibikorwa byiza ugenda ukora ku munsi Mwami Imana abo wahagije Mwami bashonje uyu munsi Mana nziza nitwe turi hano ngo tugushimire tugutazire tugukomera amashi tukuvuga kuri Imana ikomeye Mwami Mana nziza Mwami twarakubonye Mwami twarakubonye useruka twarakubonye Mana nziza turi kure yawe Mwami Imana nzimura dusanga tugirira neza urukundo rwawe Mwami rudushikako Mwami Yesu Kristo uradutabara Mwami Imana uyu munsi Mwami turaryama tugasinzira kuko Mwami twiseguye wewe Mwami nkuko umuririmbyi yabivuze Mana nziza Mwami turaryama tugasinzira kuko Mwami twiseguye wewe Mwami nziza buri mwana bivuga ngo nzohora ndyama sinzire kuko Uhoraho ari wa makuba amahoro Mwami uyu munsi Mana nziza amahoro dufise Mwami Imana akomoka kuri wewe kandi nagishobora kuyatunyaga Mwami Imana Mwami iyo tuvyibutse Mwami Imana bidutera ibyizigiro bigatuma Mwami twogushimira akiri icubahiro akiri icubahiro turafatikanyije Mwami n'abamarayika Mwami n'abaserafi n'ibinyabugingo mu kugutaza uyu mugoroba tuvuga ko uruwera kubereye icubahiro batawusa nawe batawukora nk'ivyo ukora uri Imana yikwije uri Imana yihagije uri Imana atawusa nayo atawukora nk'ivyo ikora uyu munsi Mana nziza twakubonye n'inshuti yacu idasanzwe Mwami Imana muri ibyo Mwami aravuga ngo nta nshuti noronka Mwami Yesu Kristo ihwanye nawe natwe Mwami Imana turavyibuka Mwami turavyibuka Mwami Alléluia Je trouve Jésus le bonnet que le monde ne m'avait pas donné. En lui j'ai trouvé la joie que l'argent ne peut pas donner. La paix déborde mon cœur, mes copains n'avaient pas donné. Jésus, j'ai trouvé Jésus le bonnet que le monde ne peut pas donner.
En lui j'ai trouvé la joie que l'argent ne peut pas donner. La paix déborde de mon cœur, mes copains n'avaient pas donné. Jésus, tu es mon fils, tu es ma protection, Seigneur. Ton amour m'enveloppe, puis ta grâce me couvre. Que ta bonté envers moi est infinie. Tu es mon fils, tu es mon fils, tu es ma protection, Seigneur. Ton amour m'enveloppe, puis ta grâce me couvre. Que ta bonté envers moi est infinie. Ton bonté, Jésus. Que ta bonté envers moi est infinie. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es ma forteresse. D'amour, le secret du bonheur et de joie profonde. Oui, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es mon abri sur Jésus. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse. Chanson d'amour, le secret du bonheur et de joie profonde. Oui, je t'aime et je t'aime à jamais, à jamais. Tu es mon refuge, tu es mon refuge. Tu es ma protection, Seigneur. Ton amour m'enveloppe, puis ta grâce me couvre. Et ta bonté envers moi est infinie. Ta bonté, Jésus. Que ta bonté envers moi est infinie. turagukomeye amashyi mwami, uri ubuhungiro bwacu mwami Imana nzima. Turagushimiye kuri uyu mugoroba ko tuvyibukijwe mwami Imana, ko amahoro yacu mwami akomoka kuri wewe, ko umunezero wacu mwami ukomoka kuri wewe, ko guhozwa mu marira mwami vyacu bikomoka kuri wewe. Wasanze Marita na Mariya barira, Lazaro yapfuye mwami Yesu Kristo. Mwami Imana nziza ugira impuhwe nyinshi, Yesu zura Lazaro. Birashoboka cyane ko n'umugoroba hari uwajanarira mwami, hari uwajana mwami Imana nziza yugarijwe n'ibyago bikomeye. Ariko Yesu turagushimiye kuri Imana iri hano, kandi mwami uri Imana ihoza amarira. Uyu mugoroba mwami Yesu Kristo umugirire neza, agenda ahojejwe amarira nawe Yesu, kuko uri Imana igira neza rwose mwami Imana. Yesu mbere umugirire neza. Turagushimiye ko wakiriye amatazirano yacu nk'umubavu kumotera neza, kandi turaguhezagiye mwami Yesu Kristo n'amashikanwa yashikanywe mwami n'abantu bawe bagufise ku mutima, bibuka ivyo wakoze mwami Yesu. Yakire mwami Imana, akubera umubavu kumotera neza. Umuntu wese mwami Yesu Kristo yagize icyo atanga, mwami Yesu umuhezagire, umusubirize aho yakuye. Nuwaje mwami yabura niwe ataronse mwami byashaka kugushikanira. Senye uyu mugoroba umere umugoroba mwiza kukubona, umutangaza, umugirira neza, aronke ibimutunga mwami Imana, azaronke n'icyo ashobora kubasha kugushikanira ubutaha. Urakoze mwizigirwa, ubane natwe mwami Yesu Kristo no mu ijambo ryawe. Turaguhezagiye, utugirire neza, tuyobore mwami Imana nziza mwanya dusigaje.
mwami ubane natwe mwami Yesu Kristo reka mwemu wawe yera amanuke muri kino kibanza akomeze mwami kubandanya rongo rikoraniro ryawe Yesu ikiganza cyawe mwamana nziza gikize kibohore kigire neza abasavyi bawe kandi mwami wa mwansi mwamana nziza yamarondera barotsa shengerana natwe mwami Imana turamusubiza ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni bose bariko barunguruka mwamana nziza ikoraniro turabasubiza ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo turimitse umuriro wa mwemu yera turimitse ubushobozi bw'Imana turimitse ikiganza cyawe mwami hano mwami kituganze la direction ibi yawe mwamana nziza muri byose mwami uzobukoze icyora n'inganje ibi byawe une bitazoshira ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen amen. Yesu ashimwe cyane Imana ihabwe icubahiro twagiriwe neza n'Imana tufise umugoroba mwiza Imana yaduhaye kugira ngo dushobore kugira kwitazira kuyivuga no kuvuga iby'Imana igenda zirakora hagati muri twebwe rero Imana iri hano kandi n'Imana yumva amasengesho yacu ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana irasyeja iravyagira hagati y'amatazirano y'abantu bayo iyo turiko turatazira tubana dusa n'abantu bariko barubaka intebe Imana ishobora kumanuka ikicara kikavyagira muri twebwe kandi nta kindi kiba cayizanye ni kugira ngo igirire neza umuntu wese ariko ashima Imana ishimwe Yesu abwe icubahiro rero numva twongeye kwakirana sinzi ko ari abashitsi bari hano baba batugendeye kuri umugoroba imbere ko dusangira ijambo ry'Imana ngo tubanze tubakire murashaka gutarika ibiganza tukababona Imana ishimwe amen. Reka tubasabe mu byagurukare iby'Imana yaduteguriye uyu munsi idufashe iduhe kubisangira namwe Imana ibahezagire. Reka nsabe iyi projecteur bamere nk'abayegeza hirya gatoya numva nipfuza kubabona Imana ishimwe. Yesu abwe icubahiro. Numva nipfuza ko dusangira ijambo ry'Imana numva riri ku mutima rivuga ngo reka Yesu aganze ubugingo bwawe agukize kandi aguhe n'igikorwa Imana ibahezagire. Turasoma amajambo y'Imana iri muri Yesaya igice cya 6 turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'9. Yesaya igice cya 6 turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'9. Imana ishimwe. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ihamagagwa rya Yesaya. Mu mwaka Uziya yatanzemwo nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi wese yarafise amababa 6 abiri yayatwikiriza mu maso yandabiri yayatwikiriza ibirenge yandabiri yarayagurukisha babarirana basemerera batuwera wera wera niwe uhoraho nyeningabo isi yose yuzuye icubahiro ciwe amatanguriro y'imiryango anyiganyizwa no gusemerera kwabo inzu yuzura umwotsi maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye kuko nd'umunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyeningabo maze umwe mu baserafi araguruka aza hondi afise ikara ryaka mu ntoke yokoje ikimano ku gicaniro ari nkoza ku munwa arambarira tehe iri rikoze ku minwa yawe ukugabitanya kwawe ugukuweho icaha cawe kirahongewe numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde yotubwira maze ndavuga nti ndi hano bari jewe utuma arambarira ati genda ubarire ubwo bwoko ati kumva muzokwama mwumva ariko nimubitahure kuraba muzokwama muraba ariko nimuvyihweze Imana ishimwe. Yesu abwe icubahiro. Numva nipfuje ko dusangira aya majambo y'Imana kugira ngo adushoboze kugira kongera kwibukanya ico Imana itwitezeko nico Yesu yifuza kuri twebwe. Turabona uyu mugabo Yesaya tumubona ari umuntu asa n'umuntu yarasanzwe ariho
mu buzima busanzwe abayeho atunzwe n'umuonkle wiwe yitwa Uziya, kandi uwo muonkle wiwe uri kurabiraba uko ijambo ribivuga urabona neza ko yarasa n'umwami yarasanzwe hari muri ico gihe cyabo. Hanyuma ijambo ry'Imana ratwereka neza ngo ico gihe Yesaya ubuzima bwose yabayemo yabubayemo ari ubuzima novuga ko bwo kunezererwa ivy'ibwami ku buryo bwo kugeza ku rugezo rwaho Imana idashobora kumuhamagara hanyuma nawe ngo yumve ijwi ryayo, kuko igihe cyose yarabayeho yumva abayeho kugira ngo ashobore kunezereza uwo mwami, ashobore kunezereza uwo monkle wiwe, kandi yibera aho hantu muri comfort idasanzwe y'ibwami amererwe neza, yumva muri mu ncamake ibihimbaro by'ubu bugingo byari bisa nuko ari byo bisa n'ibihimba Yesaya. Imana idufashe cyane. Rero Imana yarayondera ukuntu yoshobora kumuhamagara ngimwishurire, hanyuma nyuma yo kumwishurira yongere kugira kumwiyereka, hanyuma imutume, Imana ikamubura. Rero hari igihe bishika ugasanga turi imbere y'Imana wanashaka turi mu bwami bw'Imana, hanyuma twaraje twarinjiye, mugabo ugasanga hari igihe ibyo muri ubu bugingo bishobora kunyoha ijwi ry'Imana, hanyuma ugasanga umuntu Imana yari yiteze ko gutuma mu gihe kanaka cyangwa ahantu kanaka nishoboye kumuronka, kuko wenyine ubwiwe hari ahantu adashaka kurekurira Imana kugira ngo Imana ibashe kumutuma. Imana idufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Rero igihe Imana ikwihweje igasanga uruwikimazi kidasanzwe, iripfuza ko mukorana nayo, iripfuza yuko ushitsa iby'Imana iriko yipfuza gushitsa mu isi, hari igihe biba ngombwa yuko bya bindi wari usanzwe wifadikije wiseguye wegamiye ko ibikuraho kugira ngo uhishurirwe Imana hanyuma wongere uyibone. Imana idufashe cyane. Rero nibyo byashikiye Yesaya. Tubona ijambo ry'Imana Yesaya ubwo buzima bwose yarabayeho ari kumwe na Uziya, ariko kugira ngo ashobore kubona Imana byamusabye yuko abanza gutakaza Uziya. Ijambo ry'Imana tugira ngo mu mwaka Uziya rero yatanzemwo, ico gihe Yesaya yashitse ahantu yumva ko afise ibyo yatswe. Muri uyo mwaka Uziya yatanzemwo nabwo Imana itwereka neza ko igihe Uziya apfa ari ico gihe Yesaya yaciye abona Imana. Ariko turabona neza ijambo ry'Imana tugira ngo mu mwaka Uziya yatanzemwo birashoboka cyane ko Uziya yapfuye mu kwa mbere, hanyuma Yesaya Imana ikashaka kumwishira mu kwindwi kugira ngo ibanze imwereke neza yuko kubaho kwiwe ntabwo kudepanda kuri Uziya, ariko kubaho kwawe kudepanda ku Mana yonyene yari mu ijuru n'isi. Imana ishimwe. Rero muri uyu mwaka ijambo ry'Imana ritwereka ngo Yesaya abona Imana, hanyuma kandi ntiyayibona mu buryo busanzwe. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo nabonye umwami Imana. Ndashaka ngo dufate kano kajambo. Yesaya umwami Uziya amaze gutanga, byari ngombwa yuko Imana nayo imwiyereka nk'umwami. Ijambo ry'Imana twereka ngo mu mwaka Uziya yatanzemwo nabonye umwami Imana, kuko mu buzima bari basanzwe barimo hari izindi mana, ariko kandi izo mana ntabwo zashobora kubana aho umuntu hose ari, kuko zari nk'ibishushanyo zimwe bagenda bashira ahantu. Rero iyo mana yagomba kugira kumwiyereka nk'umwami kugira ngo amenye neza by'ukuri yuko ni Imana isanzwe iganje kandi yifuza kuganza ubuzima bwiwe. Ni nacyo gituma natwebwe twakira Yesu, ijambo ry'Imana twira ko tugomba kubanza kuyakira nk'umwami cyambere. Igituma Imana yifuza yuko ibanza kuba umwami mu buzima bwawe nuko irifuza kudetrona Satani n'ibyo muri ubu buzima, kubaho ko ubuzima gusanzwe kuganje abana b'abantu. Irifuza ko ibyo bitakaza agaciro, hanyuma Satani akakurekura, Imana ikaza nayo ikinjira muri wewe ikaba ari iganza ubuzima bwawe. Muri ico gihe Yesu amaze kuza akaganza ubuzima bwawe, umuntu ari ahantu Imana ishobora kwishurira ukamenya ko ari Imana. Imana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Rero ni ngombwa Satani abaza atakaze inganje mu mwana w'umuntu.
ni ngombwa Satani abanza atakaze ukuganza kwiwe mu mwana w'umuntu, kuko Imana irifuza kukuganza nayo ubwawe, irifuza kuganza ubuzima bwawe, irifuza ko yitwa Imana muri wewe. Rero nico gituma ibyitwa Imana biza kuganza ubuzima bw'umwana w'umuntu. Iyo Yesu agukeneye abanza kubisohora, akabikuraho, akavyirukana, kugira ngo ari wowe wenyene aza akaganza ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Yesu agicubahiro. Rero Yesaya amaze kubona umwami Imana, ngo acamubona ngo yicaye ku ntebe. Amaze kwicara ku ntebe, ntiyamubona yicaye ku ntebe gusa, ngo acabona abaserafi ngo bagurukisha amababa abiri, ngo ariko bafite amababa atandatu, abiri ngo bayatwikirije mu maso, ayandi apfutse ku birenge, ngo hanyuma ngo igihe cyose ngo bagenda baguruka batazira Imana, bayihimbaza, bavuga ngo uruwera uruwera uruwera, ngo bayicubahiro mu ijuru. Nta kindi bari babereyeho abaserafi atari gutazira Imana. Imana ishimwe. Nakunze iri jambo cyane. Igihe Imana yiyereka Yesaya, ntiyamwiyeretse akiri ahantu novuga ko hahandi yarari ubwa mbere. Iyo tuza gusenga Imana, akakana baririmbyi bakumve cyane, tuba turi abantu baza bameze nk'abantu bashikiye ahantu kwibaraza dans les parvis. Hanyuma amatazirano y'abaririmbyi abakwiye kudukura ahantu hahandi kwibaraza, akatwinjiza hera. Inyuma yo kwinjira hera tugashika kandi na hera aho dushobora kubona Imana imbona nkubone, tukayitazira tuyibona. Abaserafi bavuga ngo Mana urera, kuko bayibona ko ari yera, bari bamaze gushika hera ha. Mana idufashe cyane. Louange ya vrai canke louange nziza ni yigukura kwibaraza ikakwinjiza hera, hanyuma kandi bashika na hera aho ushobora guhanga amaso Imana uyibona imbona nkubone. Imana ishimwe. Rero Yesaya Imana imugirira ubuntu, avuga ati sinakwiyereka nk'umwami gusa, ariko ndakwinjiza na hera umbone umenye, hanyuma ndakwishurire, kuko nafise mission nshaka kugutuma. Ijambo ry'Imana riratwereka ngo amaze kubona abo baserafi bariko baratazira Imana, bavuga ngo uruwera, ngo icyo gihe ngo acagira ubwoba bwinshi, ngo kuko gutazira Imana ko baserafi byanyiganyije ijuru, binyiganyiza amatanguriro n'imiryango y'ijuru. Hanyuma ngo abona iranyiganyiga cyane, kuko Uhoraho yari arahabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Reka ese amatazirano yacu yonyiganyiza ijuru, hanyuma ijuru naryo rikamanuka rikadutabara. Imana ishimwe cyane. Ngo maze ngo ndavuga nti mbonye ibara. Yesaya yaciye agira ubwoba cyane. Amaze kugira ubwoba baravuga ngo mbonye ibara. Hanyuma kandi sindaribonye gusa, kuko we yavuga ati mbonye Imana sanzwe nd'umunyaminwa yanduye. Imana ishimwe. Ndayibonye sanzwe nd'umunyaminwa yanduye. Murazi iyo umaze guhishurirwa Imana ubona ubwambure bwawe, ukabona wewe atacumaze, bivanye n'ukuntu usanzwe yena atacumaze. Igihe umuntu agitera akagere akiza mu ngoro y'Imana, yumva avuga ati jewe nzoba ndinjira, nashaka kubwira ko n'ubu urahishurirwa Imana, kuko umaze guhishurirwa Imana ikakwiyereka ikakwishurira, ahubwo uzi imbere yayo utaritse ibiganza, uvuga ati mwami naco jewe ndi naco maze, hanyuma ukifuza yuko Imana yenyine ubwayo ari izi ikagutabara ikagukiza, kuko uba wabonye wowe ubwawe ubwambure bwawe. Yesaya rero aravuga ati ndagowe, umutima wanje uragowe, erega mbonye Imana kandi isanzwe nd'umunyaminwa yanduye. Hanyuma kandi sindi umunyaminwa yanduye gusa, sanzwe afise n'amarigara sanzwe ngenderamwo, sanzwe afise ahantu jewe ngenda guteramira, sanzwe afise abantu bankikuje dusanzwe tugendana nabo, kandi bose nabo n'abanyaminwa banduye nk'uko kwiwanje. Mu ncamake sinari umuntu Imana yaribereye kwihishurira. Murazi Imana ntabwo yatwihishuriye
kubera twebwe tubibereye, oya, ni ubuntu bwayo gusa bwatumye Yesu adusanga. Mana ishimwe. Yesaya yaravuze ngo ati yo ndagowe. Icyo gihe Imana ibona ukuntu Yesaya yaciye bugufi yajanjaguritse, maze ngo bituma umuserafi wayo ava mu ijuru aramanuka araza yereka Yesaya, aramwishurira, aramubwira ati rero ndabizi uragowe, uri kurabona ibyaha byawe, uri kurabona bwa bufise, uri kurabona bwa buriganya bwawe, uri kurabona bwa bubesha ufise, uri kurabona bya usanzwe ugenderamo. Rero manuka nyikara kugira ngo nshobore kukweza, ndagutunganye, ndagukize umere nk'uko Imana yifuza kumera. Mana ishimwe. Reka uyu mugoroba Yesu agutunganye, agukize, aguhe kumera no kugira umutima uhwanye n'uw'Imana igomba. Mana ihabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana rero twereka ngo Yesaya ngo amaze kubivuga, icyo gihe ngo aravuga ati rero ndi umunyaminwa yanduye. Hanyuma Imana iraza iramutunganya, umumarayika aramuhikara mwati rikoze ku munwa yawe. Amaze kurikoza ko, ijambo ry'Imana rivuga neza ngo uwo marayika waca mubwira ngo ukugabitanya kwawe uragukuweho. Mana ishimwe. Reka kwihana kwawe uno mugoroba gutume gukuraho ibyaha byawe, maze Imana ikubonye ikubona uruwera, niyongere kukubona nk'umuriganya cyangwa umubeshi nk'uko Yesaya nawe yarari. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Reka ndakubwira ikintu gishaka gutuma Imana ishaka kukwizigira ikagutuma ikaguha igikorwa, nuko ugomba kubanza gutungana mu mutima. Hari ibyo ugomba kubanza kurekura, bawuzuye bagomba kubanza gukugwaho, hanyuma ukezwa ugatunganwa kugira ngo by'ukuri Imana ishobore kubasha kukuzeza igikorwa, maze gutume Imana ishimwe. Majambo yakurikiye tubona ngo numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga riti none ndatuma nde. Haleluya. Mana ishimwe. Ngo numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga riti none numa nde. Ninde yotubwira, ninde yoshikira bajya abantu. Haleluya. Ngo ninde yoshobora gushikira bajya abantu, ngo hanyuma kuko umutima wanje wari uri pre umeze nk'uko Imana igomba, ngo ndemera nditaba Imana ndayibwira ati ndi hano barije utuma. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Bwirira mugenza uti uyu mugoroba wemerera Imana igutume. Haleluya. Mana ishimwe. Yesaya yahawe mission amaze kubasha gutungana. Ntabwo Imana yamutumye akiri kwa kundi, ariko Imana yabanje kumutungana, iramweza iramutungana, ibanza kumuhindurira izina. Baburahamu imbere yuko Imana ibahamagara yabanje kubahindurira amazina. Bagideyoni igihe Imana ibahamagara yabanje kubakura mu inkamba y'ubwoba, maze Yesu abahindurira izina, avuga ati haguruka wamuhizi w'inkomezi we. Mana ishimwe. Uyu mugoroba kubera umugoroba wo guhindurirwa izina, Yesu maze agutume. Haleluya. Birashoboka ko wabaye ubuzima bw'imyaka myinshi umeze nka Yesaya. Uri ahantu wumva utokwemerera Imana yuko iganza ubuzima bwawe. Uri ahantu wumva yuko hari ibyo udashaka kurekurira Imana. Nashaka kukubwira ko ibyo bintu ntabwo bishobora kugushikana mu ijuru. Uri kurahomba cyane, hanyuma kandi ntaho bizokugeza. Ugomba kubirekura kugira ngo by'ukuri Imana iganza ubuzima bwawe, hanyuma imanuke igukize muri wewe, maze ibashe kugutuma. Mana ishimwe. Ndakunda rya jambo yuko Imana tuyakira nk'umwana kandi tukongera tukakira nk'umukiza. Kuko Yesu araza muri twebwe agashaka gusanga umeze nka Yesaya, uri umunyaminwa yanduye,
adashobora kubasha kwikiza, adashobora kwikura muri yarigara rigukikuje, ba bantu bagukikuje. Hari abantu banyoye agatabi hano, byaraboroheye kugaheba. Imana idufashe cyane. Sagatabi gusa n'ibindi ntibyoroshe kuvamo. Umuntu yakubwira ko umugabo yamenyereye kujya guteramana n'abandi ku mugoroba, agafata agacupa hanyuma agataha saa 4 saa 5. Ugaca umubwira ko akijijwe azoza arataha sizere kubera atanzoga yoja kumara, atafana yoja kunywa ngashikana ayo masaha. Biba ari ibintu bigoye cyane. Babwira ko ari ahantu abagabo bunguranira ibyiyumviro. Imana ishimwe. Yesu agucyubahiro. Bigusaba yuko ugomba kuba ufise uyundi mwami aza akaganza mu buzima bwawe. Bya bindi byari bisanzwe bikuganje, hanyuma akabigukiza. Amaze kubigukiza ugacika umuntu ahwanye nk'uw'Imana igomba. Turagomba gukizwa n'Imana, turagomba kubohorwa n'Imana, turagomba gusa nk'uko Imana igomba, kugira ngo by'ukuri Imana itwiteze ko hano mu isi ibashe kugishitsa icishije muri twebwe. Rero uyu mugoroba n'umugoroba wo gukira, uyu mugoroba n'umugoroba wo kubohoka, uyu mugoroba n'umugoroba wo gutabagwa n'Imana, kandi uyu mugoroba n'umugoroba wo guhabwa mission kugira ngo tubashe gushitsa icyo Imana itwiteze ko hano mu isi.